Tabonere bajomenye baronde katse bande tuvuye inyuma imico n'akaranga bitsimbatana nimuze twese titwararike gusoma twubaka kazoza k'igihugu cyacu n'abazungu baduhishije gusoma no usoma ibitabo kandi udasoma namenye igitabonere bajomenye kandi udasoma namenye igitabonere bajomenye baronde katse kandi tuvuye inyuma imico n'akaranga bitsimbatana nimuze twese titwararike gusoma twubaka kazoza k'igihugu cyacu mu bana bacu himiriza. La voix des sans-voix. Yes, ni ku Gasaka TV ubutabazi butagira imbibe tubibutsa yuko dukorera muri Soka muri Bihon numero 6 rero ushaka kutugana cyangwa kutwitura urahawe ikaze a 100% polyester panakoto. Anyway ni Alpha wa promoter ngaha mu gisagara cya Ngozi umwe akaze cyane abahiganiro bimeze fresh tabasondeka umwe abaha imizigo irimo magi ibirungo umunyu mayonnaise tangawizi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye hagati aho reka nsuhuze umuntu witwa MB Brice tisaruti muzee. Anyway Gasaka TV utabazi butagira imbibe neza muri Sokabo muri Sokabo rero nari nabwiye yuko ubu nkozi yiganiro nimushiremo commentaire muzamuko muramiriza inzuza muracama inbox munyandikira n'ibindi byinshi ndavyamirije rero shiramo commentaire ngaho bivugira abantu bose babibona kugira ngo dukore analyse hamwe muziki ushaka kunagura. Anyway rero nazanye ya mpano imeze fresh imwe abantu benshi barayimenyereye ndabizi bama bayibonda mugaga gusogeza isaha hari abantu benshi bibaza ati n'umwana yavukiye he n'umwana nuwahe ameze guti ko acuraranga ku buryo n'ibisigo vyirukanga brad reka kwanza mahenda gusabe widondo iko radukurikirana ku Gasaka Web TV before yuko tuvuga ibindi vyinshi wewe ndazi yuko ibindi baza kuvyumvira. Anyway witwa gute? Ndaruzaniye Maisha yavukiye hehe nimba atari ibanga kukiri mucyo ufite imyaka ingahe neza nyene ahantu wavukiye ubabwira abantu kugira ngo nuwo kina gusanga muri gusanga muhira. Mbeka je mugende Nyamurenza. Subira mu gato hari akantu mvise ni mugende hari mugende Nyamurenza ndaruzaniye Maisha uwoza ndazi we ngahi Ngozi abantu benshi barakuzi uri donc hari abantu benshi barakumenyereye Nyamurenza aho ndazi yuko nuwoza mwijoro yo akabaza ati njana kwa Maisha ibuca bagujana samples nta na kimwe. Yes ndaruzaniye Maisha wo watanguye uwo mwuga wawe wo gucuraranga ryari cyanke byaje gute kugira ngo tangure gucuraranga? Jena papa taje hari ubuje yarawupfutse nasatse rose ngendera kuza kwibu nawe tanguye ifise imyaka 5. Watanguye ifise imyaka 5 ubu ndaruzaniye Maisha ifise imyaka ingahe? 15. Myaka 15 kuvuga umazemwo imyaka 10. None wewe mbega uvuze yuko ari umwuga no kwitwa warazwe naso kurumva papa we yaravuza umuduri wewe none basi ku ntambwe papa yarafise ubona ufise icyo warengeje ko guko ndaza urumva ibigwabwa ni papa baravuga ni papa yacuraranga kugeza mu komine we nawe umeze gute? Ko nyene nanje harye nanje amaranje bantumira ukora nyene wantumiye tego turashoboye tuzokumiza ko gucyo nyene. Yes ndaruzaniye Maisha mbega wewe ibintu byo gucuraranga ubikora nk'umwuga canke nk'ukwinezereza? Nk'umwuga. None uvuze ubikora nk'umwuga ndabona ngerageje kureba donc duhereje compara menga nyene nturafatisha ku buryo twavuga ntiti agafaranga ni kirengera. None uvuze kubikora nk'umwuga bigenda gute babinjeza amheranga na gute nyimba ari nko kumusha nko cyangwa ku mwaka ubwira biko yadukurikirana ati nyene je ndabikora nk'umwuga vraiment mugabo amhera ninjiza basiyo bangana nk'uko Jojo kweza harigiye jana amaze nkwizana 30 cyane ubuje nkoko burya ziri muhira zibiri. Nukuvuga ubura amaze kugura mu n'inkoko station kubera ndumva basira afise ahantu imaze ho gushikana mbega wewe gucuraranga mbe kwanza imyaka ufise cyari mutoya sivyo nizere kata mukobwa ufise mukundana Waje na akobwa je dukundana je tuzokundana je ni nubaka
none muzokundana no kuvuga umaze kubaka inzu yago uco uvuganisha ndamushiramo. Yes urashari muto anyway none ndaruzaniye Maisha wewe mbega nta ndirimbo urashira hanze donc uraja muri studio ku recording apana iyo uririmbira abantu nyuvuga ntikigenda maze kuririmba indirimbo nini ndayifise yakwanje mu mutwe ufise iyo mu mutwe nayo urashira muri studio yego ni yakwanje nifondeye mbe nsubije ubwenge nyuma kibazo nikubaza tukitangura mbega we nkandaruzaniye Maisha mbe ufise abavyeyi bose waje papa je nta ugihari hari umuvyeyi ujya niwe ujya migirasiyo na bene wacu batanu ujya nko ujya naho ujya naye ujya barandota ngo ndaruzaniye Maisha ngo ari mu kutuzanira ngo akarasiyo ngo dufungure none mutekane anyway ndazaniye Maisha uvuze yuko nabatonyi barara bakuru bagantinda ari mu kuzanira akantu mbega wewe ngerageje kureba nkeko tiga waje basa kunzana kwenga ndi jume ngo ndikivambaye none abo batonyi bawe bavuga uko mbega bo barashoboye kugiga ubuntu baraja kwishuri yego harimwo babiri biga undi nawe yerekana harahirira ibitungwa bya mwene wacu yes none wewe mbega naho twameze nk'akadevi agatonyi none ku kwezi woyinjiza nkamera ngana gute ngasenkanye nahajye namanye ndabironka mugo badutumiye nk'abacuraranze igiteka nk'uwe ryaje nk'umudwe duheruka nk'ubu kuvaye ye wa mugarega byanyu vyarungutse no kuvuga ubu n'igitega uragenda baragutuma ukaja gucurarangaye erega urakaze ndaruzaniye Maisha rero aducishizeho gatonyi kwanza tubanze tumira amateka gatoyi iyo watureka miyo hejo no byaye oya ntacyo reka kugira ngo nawe cyo byaye kumunwa ize kuvuga tabonere bajo bomenye baronde kaze kandi tuvuye inyuma imico n'akaranga bitsimbatana nimuze twese tutwararike gusoma twubaka kazoza k'igihugu cyacu n'abazungu baduhishije gusoma no usoma ibitabo kandi udasoma namenye igitabonere bajo bomenye kandi udasoma namenye igitabonere bajo bomenye baronde kaze kandi tuvuye inyuma imico n'akaranga bitsimbatana nimuze twese tutwararike gusoma twubaka kazoza k'igihugu cyacu mu bana bacu imiriza tubegese gusoma imiriza usomeze ibitaye imico n'akaranga ukaliteka mu gihugu cyacu mu ntara ya Ngozi imiriza tubigise gusoma imiriza usomeze ibitaye imico n'akaranga ukaliteka mu gihugu cyacu n'abapolisi bacu imiri bacunga umutekano imiri cyangwa bawucunga neza imiri ndetse bitaye imico n'akaranga ukaliteka mu gihugu cyacu akoya ko ndakarimba korona toye burya koja nagafunze burya mu ijoro ariko ndarota nyene uturerembo samvuga ati kitabonere baryo ubumenyi muze muri twarayeka rero gusoma kandi udasoma ntamenye ngitabonere baryo ubumenye baronde kazi kandi tuvuye inyuma imico n'akaranga bitsimbatana nimuze twese tutwararike gusoma twubaka kazoza k'igihugu cyacu yes akarimbo kinsana mitima cyane twibutsa kuja kwiga gusoma ibitabo none ko wewe wambwiye yuko bitashoboye gushika kuja kwishuri mugabo ukawuhimiriza abandi kwiga noeze akoze na karere munyene nafonze kabanyeshure nabigisha ne bazinyene kubigisha kugira nyene bazotere nyene imbere nyene bamenye ibiharuro yes ndaruzaniye Maisha mbega akabazo gatonye umuntu wo mu Rwanda acuraranga akoresheje umuduri ashakazi nakiwa nkita Nsengiyumva Emmanuel haye batazira uramuzi gisupusupu batazira gisupusupu uramuzi nkujya nk'uba bahuje mugakora nkagakora bose angari nkako ubwenge
none nk'umuntu nk'ubu dufate akurikiranye nk'ikiganiro reka akurikiranye nk'ikiganiro nk'akantu umubwira nakahe ntako nyene duhenye tuzazu nyene turizungurukanira dufora nyene indirimbo zose nyene za kera zo twacuranga twese kwa nyene bazi nyene baratubona. Yes. Anyway, hariho undi muntu ngaha mu Burundi yitwa Alfred Nedina Nkunzimana, bamwe baririmba nkunda abantu cyubyumva karimbo twumve kwanza. Niyo je nawe nje gusa je no yishobora gusa we karimbo wamukumva mwe karimbo twumva ni radio ngo nkunda abantu ugacuraranga twagi nkunda abantu bayaka mahoro kuko nayo kwankana nacyo bimaze kunda abantu jewe ndakunda bayake bahuza jewe ndakunda bayake bahuza uko nayo kwankana nacyo bimaze kunda abantu bakunda abantu bayaka mahoro kuko nayo kwankana nacyo bimaze kunda abantu jewe ndakunda bayake bahuza uko nayo kwankana bimaze kunda abantu. Yes. Maisha wewe ikintu ngomba ndakubaze gitonyi sivyo, mbega wewe nkuko jana muri studio urumva kuri tayari yuko woshiriki kogwa hanze igisasu niko tutete tukiti igisasu nuko nyene urumva kuri tayari nuko nyene je mu mutwe je nakundi hokwa cenkene hokwa no waza hokwa yavuze nka telefone atari koze naragowe ndiko ndacuranga nawe nyene bica bijana ku mudiho. Okay, ndaruzaniye Maisha, urabona je ngomana naguhigire kwanza ikintu ngomba nzoguhigira umusheri wanza mukundane kugira ngo uzozurandika n'uturirimbo tw'urukundo kuko nk'ubu rose umusheri mukundana uca wandika uturirimbo tw'urukundo ku buryo nyene urumva nyene imistari bamyeshi mu muntu. Nta na kimwe uramukeneye ushaka kuba inzobe cyangwa kwirabura uwinzobe kubwira cume kuranga nkene ngetegana no bazaravuza naje zaravuza ngo cyaje ku mikoro telita nasanzali faranga je nzoguha inkumi ino isi ndakwizeje nzogucamwa umuzigo. Anyway, masengesho wewe wambwiye yuko uwo kujana muri studio recording gira rya kantu saba producteur cyangwa ba manager cyangwa ba boss bafise uburyo bashobora kujana muri studio vuga nti jewe ndabasavye iki jewe twenda basavye jewe nk'ufata wasi mu mugongo akanteza imbere byo bakoze kugana nanje ndonke nanje uburyo nanje bwo gutera nanje imbere kandi wabikurokerana Imana izomuhemba murakoze. Yes, kura dukurikirana ngaha ku Gasaka Web TV, kura kurikirana umupromoter Archir, ngira ngo uvyumva yuko uno mwana nabajya bandi warumvise inkuru ya wa mugenzo ngaho kujya mu gihugu kibanyi yuko nanyene yatanguye acuranga kunyene nawe ngira ngo uravyumva yuko ivyo ari karagira nico kimwe nabijya ntaho bitaniye ahubwo wewe waranamurusha kubera ujya wewe urabona nabitanguye yakuze unawe aracari mutonye n'impano yo kwitabwaho ushobora kuvuga nti kazoza kayo ashobora gafata impano ndashobora gafata mu ntoke ejo akazomuna hambaye ngira ngo nahawe ro kugira ikintu reaction donc bijya bintu muza gusunika bijya biboro twamwe twamatubiyamiriza baba bire babashiranga amafaranga mukaza guca mushaka namwe muhabuke impano ziriho ngizi naba kazoza igihugu nabo dukeneye naba afise impano yiyumvira rero umuntu ariko akubwira nije no kwiga sinanize mugaka bashobora kuba afise ikindi nashobora kwihangira imirimo nibi sinumva yuko kandi nabo abantu afise donc tuvita amakrebe y'imico nakaranga sinzi impamvu mwebwe mubura n'abantu bavugiriza ibicorarangije ivy'imico nakaranga kandi ubona ngo ahari urazi nk'ubu bakame kukivaca yiyumva nkubatoye nk'uno mwana akazara mujana mwavya bindi agira muri mariage canke ya krebe yindi ntirwe ndavuga izina cyuvyumva yuko byoca ibintu bizima masengesho Maisha wewe ngira akantu sivyo ubwiye abakunzi imbonesha kuri ku Gasaka TV n'abakunzi bawe muri rusange rero twica ndabasabye saka je neza uzovara nyene mu mugongo kandi zimwe ko zatura ndacuraranga foniramo neza n'uturirimbo twakera two kwakira abasitsi ngo twakira abasitsi ngo biranezereza cyane curaranga nyene turirimbo kwakera bene utwabakuruta bakuru bacu timwa babonye mubaha icobahiro
Kwase rero uri ku kiganiro Imana imuhezagire nuko nyene. Yes, masengesho rero ducishiriza ko akarimba ko kuja gusozera kanyuma kameze neza mugabo ko koresha inkumi. Je nkini ako gutereta nyene yecu byumva kuko twavuganye ko nzogutamwa umuzigo cyo byumva nyine rero nawe indirimbo yo gutereta. Bega mukobwa ngo nuze twigire. Ya mukobwa ngo akizara byemera. Ngo tugende burambya. Ya mukobwa tumaze gushikayo. Waragenda ngo araraba ricaranye. Bega muhungu none mbiki wanyuni he. Jewe wacu ni Nyamurenza. Onanje ngo yacu ni Muganza. Onanje wacu ni Mukayanza. Babyumvise ngo mwese mw'abantu Nyamukobwa icyo yiyumviriye wegungura umugabo mwiza uza kwanka zoba ari umuntu mubi abantu naragiye Bugande ndaza nga uwo mukobwa mwiza acara nitorera tuzungurukana avuze ikembe buzumuduri avuze ikembe buzumuduri Nyamukobwa asigaye aratwenga usebukwe nawe ngo asigara aramwenyagura wegonda rose umukwe mwiza umwamubonye umwaba numwe akona karirimbo ubonyene kari kaje mu mutwe Yes. Duhurira i Bugande n'inkumi yo mu Kayanza nanje mvi Nyamurenza. Akati aho rero utaravyo subscribe ugasaka TV ndakwibutsa yuko uri kurahomba. Kwanza suguhomba gusa ubwo waranacerewe sinzi ikintu urindiriye. Rero je nitwakiye sanzo mumenyereye nkora ugasaka TV ndabipfuriza rero ikintu bitwa amahirwe n'umugisha. Kuko murabona kino 2024 rutanguranye n'ibintu bizima kandi bishaje rero ndakwibutsa rero ukanda subscribe partage ushya mu commentaire na Jeme n'ibindi byinshi gitandukanye siku neza yanje gusa niku neza nawe yawe uri kurakurikirana iganiro gusa ndanakwinginga ndagusaba ati please shonda subscribe please ndasubiye shonda subscribe ku Gasaga Web TV murabona mutumire twari turi kumwe reka subira kutwidondera kwanza tubwire akazina kiwe naho aje ava jewe jembe kazemwe Nyamurenza jewe Jenda ruzaniye Maisha Ravise jane mugonzi jenda yarakoze impande yo kwisoko muri bw'itonzo ndagenda njyama bukeye mbyuka nza kurondera karaso k'umuvyeyi akajambo rero karako Yes akubwira nti turumva ati twandaruzaniye Maisha ati ariko ti nyene cyubyumva rero limikashi ucyubyumva nyimbo bibona wo kintu wamufasha limikashi ucyuyumva cureba nyene unyandikire inbox cyangwa wandikire ngaho Gasaga TV anyway Jenny twaktiye the one only one promoter unique boy nitwa Unique Angelique Royalist Media on the best promoter from Njizu Gasaga ni Gasaga TV utabaza utagira imbibe munyoka ya soka abo utavyibagira gusonda subscribe ciao